jewe nitwa Boniton Nyibagiye, ndi mwishira hamwe RCS Tabara risanzwe rikorera imuramvya, ariko ubu turi mu ntara ya Gitega. Nishira hamwe yo kugwanya umugera wa sida, ariko no gukora ibindi bikorwa bijanye n'iterambere ry'amagara meza mu kibano. Uno munsi twatunganije igikorwa co guha ibikoresho abunganira runganwe basanzwe bakukira ishirahamwe ryacu kugira ngo baje gufasha gucungera indwara mu kibano. Niho musanze twari dufise abantu 27 nibo baronkejwe ivyo bikoresho. Hama ivyo bikoresho bigizwe n'amasakoshi, bigizwe n'ibirato bita ingamiya canke amabotine, bigizwe n'amajire, bigizwe n'imitaka, ariko kandi biragizwe n'igitabo ico no kwita igitabo mfasha nyigisho, kugira ngo ivyo bazoja gukora mu kibano vyose babikore bafise ibibaranga, kandi babikore bafise n'ubumenyi naho bisunga bakora ubwo bumenyi. Nari nabivuze, ibyo bikorwa byabo bunganira runganwe ni ibijanye no gucungera indwara zo kwaduka, ariko kandi no mu gihe zoba zamaze kuboneka bakafasha kwigisha kugira ngo ntihabe ihanahane uruhanahane rw'izo ndwara mu kibano, kandi bongere batange n'iraporo vy'ivyo bikorwa bakoze ku mavuriro asanzwe abegereye aho iyo mitumba yabo bakorera ko isanzwe ikukira. Niko bisanzwe bitunganijwe. Mu bisanzwe murabona yuko umugambi wa leta ari wo kugira ngo ikibano cose numbu yoba yitwa ko abakure kugira ngo kigire amagara meza. Rero leta yari isanzwe ifise abo baremesha kiyago bakora muri iyo migambi, ariko kubwo kudashika hose ni mu ntumbero yo gufasha, rero ni mu ntumbero yo gutanga we gusahiriza kugira ngo ntihagire numwe atazoshikirwa muri uku kugwanya bene izo ngwara, canke muri uko gucungera izo ngwara, canke no mu gutabariza nabo bafashwe. Murabona ko ubunye ingwara ari nyinshi, na cyane cyane ko hari ivyaduka nka za coronavirus. Murabizi igihe twahitiyemwo, murabizi hariho umugera wa sida, murabizi hariho igituntu, hariho za malaria n'ibindi. Murakoze. Jewe nitwa Niragira Priska, haba ndumukenyezi nkorera ndumukorerabushake nkorera mu Gikonge. Hanyuma maze gukora mu Gikonge twararosejwe inyigisho z'umugambi PNID, iratwigisha ingene tworinda ingwara z'ibiza bijanye ibihara vy'inkende, ibijanye mpox, ibijanye covid, ibijanye na malaria. Nyene turarosa inyigisho zo kugira isuku n'amagara meza kugira ngo abene gihugu bo mu kibano iwacu bagire amagara meza. Hanyuma nkuko bikwiriye turarosejwe umwambaro ubereye, turarose ibaje, turarose ishakoshi, turarose imibirikira, turarose eka nukuri tugiye nta uzoreka kumenya ishirame dukorera ko ritabara. Hanyuma rero turagiye ku kivi, hanyuma tumaze kuja ku kivi tuzotanga raporo, namwe muzobibona. Hama dutanze raporo bizohinduka mu kibano, bizoba vyinshi kwa muganga babibone ingwara ziyadukanye zikenyeregwe. Hanyuma tumaze gukenyeregwa abantu bagire amagara meza
nuko rero nkaba ndangije nifuza umunsi mwiza mugira amahoro n'ubumwe mu iterambere ryacu ry'amagara meza. Murahejeje ku mwambaro barabahaye inyigisho, nta kindi musaba kugira ngo muze mworoherwe mu bikorwa mugiyemo? Hegome turashobora kuzokwibutswa inyigisho, kuko iyo umuntu umwigishije urashobora kumurosa inyigisho rimwe ukamurosa inyigisho kabiri, eka nirigira gatatu turazikeneye kugira ngo ubumenyi butere. Hariho nk'icyaduka dushobora kubona, ariko dushoboye kukibona tugaca tumenya ati natwe twakironkeye za nyigisho, bigaca bigenda neza mu magara meza y'abenegihugu. Ni igikorwa cy'iteka ahanini, natwe hari ibyo tuza tubona bishika gutya mugabo tari twagiye mu nteguro bikatunezereza. Je musi ndanezerewe cyane gose kubona runganwe bose bari ngaha kandi bararonkejwe inyigisho zo gukinga zijya ngwara zibiza zibonekeza iwacu. Ni kuvuga ko ibi natwe biraturemesha ko mu kibano bariko barabikora neza, kuko ababaza biyongera kubo twaheruka turi kumwe. Ni kuvuga ko umuntu wese aje kudufasha gutera agacumu kumwe ari umuntu, twebwe tumwakire nayo maboko, tumwakiriza amaboko yombi, kandi twifuza nuko duca tubikorana neza kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza. Ubwa mbere ntangwe kubakeza kubikoresha mbona mwaronse mwabaronkeje, kuko bizofasha gose kugira ngo bashitse mu kibano bashobore kubamenya baje ni bande nibyo bajejwe. Ico ni ikintu bwa mbere nangwe kenguruka. Hanyuma mbugira kabinda kengurukizo nyigisho mwabahaye. Inyigisho twama tuzitanga mugabo tuzi abantu bake, rero kubona namwe muri ko murafasha muri uwo mugambi wo kugira ngo mubahe izo nyigisho biza byunganira umugambi twe dusanzwe dukurikirana, bikaza bidutera intege, tugaca bituremesha nuko ibikorwa biriko bigenda neza. Rero ngarutse kuri mwebwe mwaronkejwe inyigisho, nibaza yuko mwese murabona ko ahamushajije kandi barabashajije no mu mutwe. Rero ngifuza nuko mwoca mugenda mugakoresha ubumenyi mwaronse mukadufasha kugira ngo dukinge. Ndanezerewe cyane kubona bibaye muri kino gihe ikiza kivugwa kiro kiravugwa cyane kitatwegereye cya korera. Nukuvuga ko bica bidufasha gukinga uko korera nimuvuge ngo korera ni Bujumbura, korera shika hose. Umunyabujumbura iduganya ashitse ngaha twese tuca tufatwa. Rero mwebwe mwarogize inyigisho mubafashije abene gihugu mukabereka, kuko ibintu byose ikintu kiza imbere no kugira isuku, karaba mu minwe nico kintu ca mbere gikinga ingwara nyinshi. Byaribonekeje igihe twariko turakinga ijya ngwara ya mpox, agiye twaguye bagwiza bafata ingozi uko dukaraba mu ntoki tukevita no kuramukanya. Mwarabonye yuko nakorera mu kiyani timbonigeze ivugo. Ubu rero twariko turadebukirwa ariho biriko biraza bisubira kwibonekeza. Rero mwebwe ko muronkeje inyigisho hakiri kare, nibaza yuko muzodufasha kugira ngo mukinge mu kibano. Ukinga nivyo mugabo turashobora kwinjirana, mwongere mutangaze hakiri kare ikintu muzobonye kidasanzwe kugira ngo dufashanye namwe dutora inyisho. Rero andi nuko nta majambo menshi mfise yo kuvuga atari ugukenguruka cyane, mwingurukira mwebwe usanzwe mukora nka muri Tabara, kuno mwamamo dufasha mu byo kwita amagara y'abene gihugu. Ni ibintu dukenguruka cyane kandi twifuza yuko twokwama imisi yose turi kumwe muri ibikorwa dufashanya, kugira ngo n'abene gihugu bazodushingira naye bavuga ati makabari kubuvuzi ka Muramvya bakoranyije na Tabara barafashije gukinga ibintu byinshi bibafasha guterambere ry'amagara y'abene gihugu, bica bituma n'igihugu gishobora kwidevelopa, kubera abene gihugu bagoyagoya iterambere ntibishoboka. Rero meje nongera kubakengurukira cyane, nongera no kubatera intege ku ivyo bikorwa mu bibandanya mukabikora neza. No mu nyuma ni bari n'abandi basigaye nabo muzodufashe kugira ngo tubandanye tugwiza abaronka izo nyigisho. Murakoze, Imana ibahezagiye.